Kw'igenekerezo rya 18 Kigarama 2023 kuri King's Conference Center harabereye igikorwa cyo kugishira ahabona umugambi wo kugwiza amasoko rukristu afasha abakristu n'abarongozi b'amashengero. Pastor Adrien Diridiri abifashijwemwo n'ishirahamwe Rukristu Antioch Foundation yarashoboye gushira ahabona insobanuro irashe ya Bibiliya igice ca kabiri ya Don Fleming mu Kirundi. Pastor Adrien Diridiri avuga ko icatumye batora insobanuro ya Bibiliya yateguwe na Don Fleming ari uko yanditse neza kandi akaba afise umutima wo gufasha abantu, akaba yaratanze n'uburenganzira bwo kubishira mu rurimi rwacu rw'ikirundi. Don Fleming wewe yanditse neza, yandika afise uwo mutima wo gufasha abantu nk'abatwebwe igihugu cyacu, hanyuma yandika ibintu vyiza, acaduha n'ubwo burenganzira bw'uko tubishira mu rurimi rwacu rw'ikirundi atacyadusavye. Ubundi ariko dusaba amahera menshi, mwewe ntacyo yadusavye. Aravuga ko icatumye bashira mu Kirundi isobanuro ya Bibiliya irashe ariko biyumvira ko abarongozi bama bahagaze imbere y'abantu bariko barabigisha aribo bashobora gusanga bavuze ibitari vyo. Twebwe mu bwishira mu Kirundi twiyumvira abarongozi, kuko abarongozi bama bahagaze imbere y'abantu bigisha bariko baravuga, nibo bashobora gusanga bavuze ibitari vyo. Hamwe dushoboye gufasha abarongozi, ufasha umurongozi burya ubufasha abantu benshi bari munsi y'uburongozi bwiwe, nibo rero nimero ya mbere, abandi bakaza bakurikira. Pastor Onesphore Mandirakiza avuga ko icatumye bifatikanya na Pastor Adrien Diridiri mu gusubira kuronka insobanuro irashe ya Bibiliya ari uko bisanzwe biri mu vyo bajejwe nka Antioch Foundation, kuko kimwe mu biranje ishinga ari ukubona hari amashengero akomeye. Icatumye twifatikanya na Pastor Adrien Diridiri mu gusubira kuronka ibitabo vy'ino nsobanuro irashe ya Bibiliya no kubera bisanzwe biri mu vyo dujejwe nka fondation. Fondation y'iwacu kimwe mu biraje ishinga kugira ngo ibone amashengero akomeye kandi agirira akamaro yandi nuko inyandiko mu Kirundi zerekeye ijambo ry'Imana zigwizwa. Rero mu Burundi mu ishengero rimaze imyaka munsi y'ijana nta nsobanuro ya Bibiliya yindi irabaho kiretse iyi ya Don Fleming. Kubona rero yarabayeho hanyuma igaciva ku igakibura ni kibazo kinini cyane. Rero ico kiri mu vyo twebwe twitwararika cyane, cyo gituma twagombye kumutera intege kugira ngo ino commentaire kino gitabo tugisubize mu minwe y'abarongozi, abacifuza bakigure cofuma kizimba mugabo kikaboneka. Bamwe bitavye iryo shira ahabona ry'igice ca kabiri c'isobanuro irashe ya Bibiliya ya Don Fleming mu Kirundi barishima, bakongera bakavuga ko iyo nsobanuro ya Bibiliya igiye kubafasha. Kimwe nobanza kugira gushimira Imana kubona dushoboye kuronka igitabo nk'iki ciza mu Kirundi. Nkuko musanzwe mubizi muri kino gihugu cacu turafise Bibiliya mu ndimi zitandukanye, kandi turafise na Bibiliya mu Kirundi, kandi dusanzwe tuzi yuko abarundi benshi bavuga ikirundi. Rero iki gitabo nkuko bakitweretse ni insiguro ya Bibiliya, ico novuga mu Gifaransa commentaire, ariko rero dusanzwe tuzi yuko amakomantere canke insiguro ya Bibiliya twari dusanzwe dufise iri mu Gifaransa. Rero kubona turonse insiguro ya Bibiliya iri mu Kirundi na nyarirya abarundi benshi bavuga ikirundi, atari benshi bavuga igifaransa, niyumvira yuko ari ikintu ciza cyane dukwiye gushimira Imana, kandi twiyumvira kigiye gufasha abakozi b'Imana na cyane cyane abasigura ijambo ry'Imana. By'ukuri bwa mbere nagomba banze nshima Imana ya byose yadushikanye kuri uyu munsi mwiza yuko iki gitabo giya kabiri cy'insobanuro irashe ya Bibiliya bakidushikiriza. Harabaye insobanuro ya mbere twarayibonye, insobanuro nziza cyane by'ukuri ifasha umurongozi w'ishengero, ifasha umukozi w'Imana gusigura ijambo ry'Imana neza. Mu bisanzwe umukozi w'Imana aragira Bibiliya n'ivyo, aragira igitabo c'indirimbo ikirundi n'igiswahili, bica bisaba yuko umuntu agira n'ibindi bitabo mfasha nyigisho yoronderamwo insiguro nziza kugira agi imbere y'ishengero aze gutanga ibintu bitomoye bitavangatiranije. Rero twanezerewe cyane kubona umurongozi w'ishengero Pasteur
Diridiri Adrien yagize akigora, Imana yamushigikira, arashigikirwa n'abandi n'ishyirahamwe Antioche ikamushigikira kugira iki gitabo kigira kabiri gisohoke. By'ukuri twanezerewe cyane.